rero ko mubivuze si ubwa mbere bananyanditse ko napfuye ngira biramaze kugera ku ncuro 10 kuva muri 2015 hari aho bikorwa n'abakozi b'iperereza baba bakeneye amakuru kuko bugiye bakwanditseko ugufiseko inkuru wakubonye ahantu usanga ariko arabivuga ati je namubonye vyamara guhanahanwa ugasanga mw'iperereza bararonse inkuru y'ikintu bari Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike bene igisata c'agateka kazina muntu. Ni benshi bamaze igihe babona Pacifique Ninahazwe atagaragara hirya no hino cane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho benshi bari bamumenyereye. Mbere benshi bakaba bari baratanguye gukwiragiza amakuru yuko yoba yarahawe ishano canke se ibindi bintu bitandukanye bishobora kuba vyaratumye amagara yiwe atifata neza muri ino misi. Gusa Pacifique Ninahazwe nyuma yo kuraba amakenga abakunzi biwe bafise cane kubirabana n'ingene amagara yiwe yifashe ndetse n'igituma atariko arabasangiza ivyumviro vyo nkuko yama abikora, nawe yagize ico ashikiriza. Muri ano makuru rero turaza kubagezako amajwi Pacifique Ninahazwe agaragariza abakunzi we canke se ababwira ingene amagara yiwe yifashe muri kano kanya ndetse n'ico bacaratumye ahagarika kuba ariko arashikiriza ivyumviro vyiwe ku rukuta rwiwe cane ruzwi arirwo rwa Facebook. Ni mugihe kandi mu majambo yatangaje imbere ko tubageza ko ibi yatangaje mu majambo, reka tubanze tubageze ko bimwe mu butumwa yagaragaje ku rukuta rwe rwa Facebook, ndetse bamwe baraza no kumviriza ivyo amajambo yatangaje batangure kubihuza bumve ico bakiriko kiratuma atariko arandika. Uti bakunzi buru rubuga ndabaramukije mwese aho muri muhumure, urubuga nta kibazo rufise, naje nyene ndagumye. Ndazi ko mwifuza kumbaza impamvu aciye imisi ntariko ndabaganiriza. Ivyo birashobora gushika kubera imvo zitandukanye, imvo z'ubuhinga, imvo z'igendo n'izindi mvo. Nimwave rero munsaba kubatomorere imvo iriko iratuma ubunyene ntaboneka bikwiye. Ndi impunzi imaze imyaka 10 ihigwa na leta yacu. Leta yacu yifuza inkuru yose yifasha kumfasha no kunyica. Aho muraheza rero mutahure ko hariho inkuru zidashobora gutangwa ku mvo z'umutekano. Inyuma rero y'ubu butumwa yashize ku rukuta rwe rwa Facebook, hereka tubageze ko n'amajwi yiwe Pacifique Ninahazwe atangariza abakunzi biwe ikibazo cyo bakiriko kiratuma atagira ivyumviro vyashikirije ku rubuga rwiwe rwa Facebook ndetse no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi benshi bama bakurikirana ibikorwa vyiwe. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje cikanwa nadushikiriza n'umuza TV ro ndabaye kaze, reka dutangure twumviriza Pacifique Ninahazwe. Murakoze cyane kunyakira muri kino kiganiro. Si ubwa mbere muntumiye mukantumira, hari groupe muhuriramwo muri benshi, baba abari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD, baba abiyumvira ukundi. Mbere ico nagenda bakundira ibihe byose mwagiye muntumira nuko kandi numvamwo harimwo abari mu gihugu hakabamwo n'abari hanze y'igihugu. Nkaba namye nshima ko ibihe byose naho twoca mu bimeze gute tuguma twibuka ko dusangiye igihugu, uko bidutandukanya byose nta coza kiri hejuru y'igihugu cacu. Rero ndabashimiye ko mwasubiye gushima ko tuganira kuri uno mugoroba. Narabemereye ko igihe cyose muzompamagara nzobitaba. Ikindi tuganiriye mu ntango y'umwaka, ukwezi kwa mbere ni kurarangira, abantu baracipfurizanya umwaka mwiza. Rero sinoreka kwipfuriza umwaka mwiza mwebwe mwantumiye n'abandi bose baza gushobora gukurikirana kino kiganiro. Mu gutangura mwambajije akabazo, ubundi mwahora mundamutsa gusa ariko mwagiriye ko mubaza n'akabazo mwipfuje ko dutomora. Mwagize muti hari hamaze iminsi ariko haravugwa ibintu byinshi kuri jewe, hari ibyo twagiye tubona vyandikwa, hari abanditse ko ngo ngwaye ndemvye. Twatanguye kubibona igihe hari havuzwe ingwara y'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo.
niho ku rubuga rwa Facebook twabonye umuntu yaciye yaduka arashirako aravuga ko na jewe ngwaye, aranavuga ngo umuntu ngo twagira tujane ngo mu Budagi, ngo amatelefone naronse, ibintu vyinshi bitangaje. Nanje natangaye ico kimwe namwebwe mwese. Hari igihe umuntu abona ibintu vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi akiyumvira ingene umuntu aba akomeye neza mu mutwe ashobora kuvyuka akandika inkuru ku wundi akiyumvira ivyo ashaka vyose akabimushirako. Ni ibintu usanga bitangaje, ariko ni no kubimenyera. Igihe tugezemo si igihe coroshe, kino gihe c'imbuga ngurukana bumenyi. Ibi vy'imbuga ngurukana bumenyi hariho ababikoresha batanga amakuru nyene, bakabikoresha ubunyamwuga, baba ari abamenyesha amakuru canke nk'uko amashirahamwe yigenga. Ariko hariho abandi izo mbuga bazikoresha mu guca amafaranga. Usanga guca amafaranga bihagaze cyane ku bitigiri vy'abaheza bakaraba izo mbuga. Muri ico gihe ikintu bobo kiba gihambaye sukuri, si kurya kw'ibimenyesha amakuru bisanzwe. Ikintu gihambaye si gutanga ukuri canke gutanga umuco ku kintu. Kuri bo ikintu gihambaye ni ukwandika ikintu kiza kurabwa na benshi. Rero ko mubivuze si ubwa mbere bananyanditse ko napfuye, ngira biramaze kugera ku ncuro 10 kuva muri 2015. Hari aho bikorwa n'abakozi b'iperereza baba bakeneye amakuru, kuko bugiye bakwanditseko ugufise ko inkuru wakubonye ahantu, usanga ariko arabivuga ati je namubonye. Vyamara guhanahanwa ugasanga mu iperereza bararonsa inkuru y'ikintu bari bashaka. Ico ni ikintu maze kubona. Hari abandi nabo ataco baba bapfana n'iperereza, bandika ivyo bagira bati hamwe no kwandika kuri naka nkavuga ko hari ikintu cyamubayeko, ndaza abantu baza kuza kuraba iyo nkuru bazoba ari benshi. Muzobibona barabikora kuri jewe, barabikora kuri Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, narabonye abikora kuri Maragarita Barankitse, narabonye abikora kuri General Godefroid Niyombare, baranabikora no kuri bamwe mu bategetsi. Naho nyine ndamaze kubona aho bashobora kwandika ikintu kitigeze kiba. Hari n'abandi bihaye kwandika kuri abo usanga barongoye amashengero, nabo nyene n'abantu usanga bakurikirwa n'abantu benshi. Rero bene ivyo abantu bobimenyera ko ari ibintu bishobora gushika mw'isi y'uno musi y'imbuga ngurukana bumenyi. Umuntu akoze inkuru kuri YouTube agira ati ninavuga kuri naka azwi cyane akurikirwa n'abantu benshi, ndaza baza kuza kuvyumviriza baza kuba 10,000, 20,000, 30,000, 100,000. Muri ico gihe biraza kunyinjiriza amafaranga angana gutya. Urumva ntihambaye inkuru abaha ko ari ukuri canke ari ukubesha, hahambaye ibitigiri vy'abaraba iyo nkuru n'amafaranga biza kumwinjiriza. Ntimuze mutangare. Nico gituma nkunze gutanga impanuro ku bantu kumenya gukoresha bene izi mbuga ngurukana bumenyi. Ubwa mbere ni ukwitwararika gose ko inkuru wemera ari inkuru iciye ahantu hazwi. Inkuru iciye ahantu hazwi. Sinibaza ko nk'umuntu azwi vy'ukuri yoba yaremvye nk'uko bariko barabivuga. Dufate nko kuri jewe ku rugero rwanje, nk'umuntu yogira ati nimba Pacifique yahawe ishano akaba yaremvye yagiye mu bitaro nk'uko biriko biravugwa canke yapfuye, ivyo ari vyo vyose ishirahamwe ryiwe rirabizi. Uca ugenda ukaraba mbega Focode yanditse iki kuri ico kintu. Nimba Focode itavyanditseko atakibivugako, ushobora kuronka muri Focode ukamubaza ugasanga nta na kimwe gishasha kiriho. Muri ico gihe iyo nkuru nta gaciro woyiha. Dufate Jobo vyandika nko kuri Bob Rugurika. Ahantu hambere umenye uti ndaronka nk'inkuru yerekeye umuntu witwa Bob Rugurika ni RPA. Nimba RPA atakivuze, nimba RPA itamubitse, nta na kimwe cotuma uze kwemera inkuru z'uwundi uwo ari we wese atazwi, atamenyerewe ingene aronka amakuru, ngo uce uvuga ngo niwe yoguha inkuru ya Bob Rugurika. Ni inkuru ya Mezo Shalom, inkuru ya Maragarita Barankitse abambere bayiduha ni Mezo Shalom. Ico nico kintu ca mbere abantu bo kwiga kumenyera. Mbega uwariko araba inkuru ni umumenyesha amakuru azwi, ni ikinyamakuru kizwi, ni ishirahamwe rizwi, canke n'umuntu yiyadukaje gutyo ntazi yazananye.
n'amakuru menshi ahera kuri za YouTube no kuyitondera cyane. Kenshi narabivuze inshuro nyinshi ko ari ukwitondera bene ayo makuru, n'amakuru abamwo ububenshi bwinshi cyangwa kurenza urugero. Muzobona n'amafoto kenshi bakoresha, bagerageza gukoresha ifoto iza guhamagara abantu benshi kugira abantu baze kubikurikira. Rero reka ndabahumurize, ni ukuri kugwara birabaho kuri uwo ari we wese, sinje kuvuga ngo nibitangaza kuba ntagwaye, mugabo nta nukuri muri ino minsi nta n'umutwe nigeze mba menetse. Izo ngendo yariko aravuga ntazo nigeze mbamwo. Uwo muntu yanditse ni nk'uwundi yanditse, hari sinzi ko ari we nyene yaciye yihindukiza agakora izindi mbuga zo kugira ata abantu mu mutego. Yagiriye ko avuga ko urubuga rwanje rwa Facebook ngo hari abaguye ivyo. Ico kintu kigeze kibaho, kuko ico kintu kibayeho Focode ubwo nyene yoca ibibamenyesha kugira ngo ntihagire abava bakora ikosa ryo kuza guca kuri urwo rubuga rutoba rukiri mu minwe y'iwacu. Rero muri ico gihe ahantu hambere ho kurabira hari kuri Focode. Mbega Focode yavuze iki ku kijanye n'urubuga rwanje? Nta gusubira kuja kurondera uwundi. Rero nta rubuga rwanje nigeze ntakaza. Harabayeho mu ndwi iheze imisi nk'itanu, guhera kuwa kane uheze gushika uyu munsi mu gatondo haracimwe nk'imisi itanu ntariko ndagwandikako. Ni ibintu bishika, si n'ubwa mbere, ndibaza ko atari ubwa mbere. Harigeze kubaho igihe hamaze ukwezi kose ntariko ndarukoresha. Mu mwaka uheze narigeze kumara imisi 3 ntariko ndandika, naho nyene baciye bandika ko napfuye mbere n'ico gihe. Ni ibintu bishika, ibyo ni ibintu bisanzwe. Hashobora kuba imvu nyinshi zituma urubuga rushobora kumara umunsi, imisi 2, imisi 3 rutariko rurandika. Uriko arandika ashobora kuba atari hafi, ashobora kuba mu rugendo, ashobora kuba ari ahantu tarasanzwe yandikira, ugasanga nk'ibyo akoresha mu kwandika ntiyabijyanye. Hari ibintu byinshi bishobora kubituma. Rero muri ico gihe abantu ntiboza barasimba umutima no gufata ko biri mu bintu bishika ivyo. N'imisi isumba ngaho birashobora kuva kandi ku bibazo bijyanye n'ubuhinga. Imbuga nk'izi za Facebook, hari aho nk'ikintu umuntu aba ariko arakoresha gishobora gutuma muri Facebook bobo bagira amakenga bakibaza ati hari abantu bariko baragerageza gutera urwo rubuga. Iyo ivyo bibaye muri Facebook, ikintu bakora urwo rubuga baca barukingira, bagasaba nyenego gukora ibintu byose vyerekana ko ari we nyene, kugira ngo ntibave basanga ari uwundi muntu yigizewe kugira ngo arutware. Ivyo navyo nyene birashika. Nk'iyo nk'abantu bakoresha nk'izi za VPN canke iki, ivyo navyo ni ibintu bishika. Rero ntawo cyahagarika umutima. Ico nababwira cyo nuko habaye ku rubuga, ku mbuga nkoresha, kera mwarabibonye igihe vyigeze kuba, iyo habaye ikintu cyo hava kigirira nabi abankurikirana, ubwo nyene yaba jewe yaba Focode two kwihutira kuburira abantu ko habaye ingorane. Rero ababonye ziriya mbuga nshasha zadutse zikiyita jewe, zigashira ku ifoto yanje, abazikurikiye muzive ko zijya mbuga ntaho duhuriye, ntabwo ari jewe. Subiye rero kubahumuriza, amagara yanje yifashe neza, imbuga zanje nije ndazikoresha, kandi nta mbuga shasha nigeze nshiraho. Murakoze. Muyandi makuru kandi arabana n'ibivugwa mu gateka kazina muntu, abahana na gateka kazina muntu basaba kumumenyesha makuru Sandra Muhoza yore kugwa. Amashiramwe arenga 200 ahanini y'abarundi yarasoye itangazo ku munsi wa gatanu, akaba ari kugerekerezo ya 28 ruhuhuma uyu mwaka wa 2025, basaba ko umumenyesha makuru Sandra Muhoza ari kugwa atagisabwe. Uyu Sandra Muhoza akaba amaze mwibohero hafi umwaka, yagirizwe ivyaha birimwo amacakubiri y'ubwoko no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyaha vyama vyagirizwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko ayo mashiramwe agwanira agateka kazina muntu avyemeza. Abo batuye mukono kuri iryo tangazo baraneguye cyane ukuntu Sandra Muhoza yafashwe n'ingene yagumijwe mwibohero. Uti ivyo vyerekana neza ingene urwego rw'ubutungane bw'u Burundi rwahindutse igikoresho cyo gutoteza amajwi atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Nkuko babivuze bongera ko bati niterabwoba rikomeye ku bwisanzure bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyumviro mu Burundi.
uyu Sandra Muhoza yafashwe ku igenekerezo ya 13 Ndamukiza umwaka weze w'ibihumbi 2024 akaba ubapfungiwe mu iborero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Ayo mashirahamwe rero akavuga ko uko yafashwe yovyita ugufatwa ku ngufu. Yafatishijwe n'umudandaza yari yamuhamagaye amubwira ko afise amakuru akomeye ashaka ko ari we ayakorako. Gushika mu kibanza bari basezeranye, uwo mugabo yaciye amushikiriza abakozi b'urwego rw'iperereza rw'Ingozi. Kuva ubwo rero aca ajanwa ahantu hatazwi, arabugwa irengero. Bukeye bwaho yarungitswe ku biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura nk'uko vyashikirijwe n'abo baharanira agateka ka zina muntu. Ayo mashirahamwe kandi akanegura ivyo vyaha yagirizwa. Urwego rw'igendereza mu gihugu rwamwagirije guhungabanya umutekano w'igihugu no gukoresha amajambo atuma haba urwanko rw'amoko, kuko yashikirije icyumviro ciwe mu mugwi wa WhatsApp uhurikiyemwo abamenyesha amakuru bava mu binyamakuru bitandukanye bikorera ku butaka bw'u Burundi nk'uko vyihwejwe. Uwatanguje iciyumviro c'iryo tangazo nawe nyene aramaze kunywa kuri iyo karisi ibishe. Ni Germain Rukuki yahora ari mw'ishirahamwe Association de Juristes Catholiques du Burundi AGCB, ubu akaba asanzwe ari ryo ryashinze ishirahamwe Assemblée pour la soutien de la défenseur des droits humains à danger. Uyu Rukuki yibukije ko ivyaha nk'ibi bikorwa vyamara nk'urwitwazo rwo kwama bahunyanga agateka k'abamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka zina kiremwa muntu hamwe n'abatavuga rumwe na leta iri ku butegetsi. We na bagenzi we rero bagasaba ko Sandra Muhoza umumenyesha amakuru umwe rudende w'umukenyezi afunzwe ku mugabane wa Afrika arekugwa atakirinze gusabwa. Ifatwa n'ipfungwa ryiwe ryaranzwemwo kumutesha agaciro hamwe no kutubahiriza amategeko ajanye n'ivy'ubutungane. Uyafashwe atarusha rw'umucamanza rwatanzwe, apfungwa mu buryo butemewe n'amategeko, yambugwa uburenganzira bwo kubonana n'umwunganizi mu mategeko kandi apfungirwa kure y'iwabo. Urwego rwaciye rumukurikirana ntirwari rubifise ku burenganzira bw'amategeko bwo kumurengutsa nk'uko bivugwa n'abahinga mu vy'amategeko n'abarongoye ayo mashirahamwe. Baributsa kandi ko iryo pfungwa ry'agatotezo rihonyanga amasezerano mpuzamakungu y'u Burundi bwiyemeje harimwo n'ibwirizwa ngenderwako y'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Imiryango y'igihugu na mpuzamakungu iharanira agateka ka zina muntu irasabwa kuguma ija hamwe kugira isabire kurwa ryihuta kandi itagisabwe rya Sandra Muhoza aboshwe kuva igenekerezo ya 14 Ndamukiza uyu mwaka weze w'ibihumbi 2024. Muri ayo mashirahamwe kandi yasinye iryo tangazo harimwo Assemblée pour le soutien des défenseurs des droits humains à danger, hakazamwo akati Burundi, ndetse akati Burundi cyane cyane ikorera mu bihugu nk'Ububirigi, Uburundi, Ububirigi, Ubusuwisi n'Ubufaransa. Hakazamwo ishirahamwe APRODH n'andi mashirahamwe atandukanye arimo na Kosome. Kuva ku igenekerezo ya 16 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2024, sentare nkuru ya Mukaza i Bujumbura yaciriye Sandra Muhoza igihano cyo gupfungwa amezi 21. Iyo ngingo y'ubucamanza ni politike ngo kandi ntiyubahiriza amategeko ku bwa Reporters Sans Frontières. Bagasaba kandi ko ubutungane bw'u Burundi bwosubiramwo iyo ngingo nk'uko bo bavuga ko ari ingingo yafashwe hatubahirijwe amategeko. Mu yandi makuru kandi ajanye n'ibivugwa mu gateka ka zina muntu, impunzi zagize imyerekano zisaba kuronswa imfungurwa n'amazi meza ari mu ikambi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya. Mu mpera z'indwi iheze impunzi amajana n'amajana zaragize imyerekano yo gushika ku biro vya HCR. Izo mpunzi zikaba zariko zirasaba kuronswa amazi meza yo kunywa mu gihe iyo kambi imaze ukwezi kurenga itagira n'ima ry'amazi. Ababa mu ikambi ya Kakuma bakaba bafise ingorane n'imfungurwa. N'urugendo giturumbuka rwakoranije imiryango iraho muri iyo kambi n'igice cayo ca Kalobegi. Bw'impunzi nta kintu na kimwe cari categuwe, ariko imishamirano yadukiye ku ibomba ryari risigaranye amazi make muri yo yatumye haka umuriro mu ikambi. Impunzi y'umurundi yari muri iyo nzira yatanguye wa gatanu igenekerezo ya 28 Ruhuhuma akavuga ati: twakoranye umwanya muto yatuja dufata inzira ija mu gisagara hagati ahari ibiro bikuru vyinshi harimo n'ivya HCR n'umukuru w'iyo kambi. Niko bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi yari muri iyo myiyerekano yatanguye kuva ku igenekerezo ya 28 Ruhuhuma. Mugenzi we kandi arashima ko izo mpunzi ziyegeranije umwanya muto kandi vyihuta kugira zikore ivyapa vyerekana ivyo zisaba.
ngo biratangaje mu masegonda makeyi ivyapa nka 10 vyari vyateguwe biriko inyandiko zisaba amazi yo kunywa hamwe no kongerwa ibifungurwa vy'ukwezi atakwibagirwa ingorane y'ubugizi bwa nabi buriko burasubira kwibonekeza, niko iyindi mpunzi y'umurundi ivuga, ikaba imaze imyaka myinshi bamwe ikambi ya Kakuma. Abarongozi bategerezwa gutanga ubutumwa nabo nyene baratowe mu barongozi b'abandi mu kibano. Impunzi zari muri iyo myerekano zongeye ko ziti basavye HCR kudukingira mu kuduha ivy'amategeko aturekurira vyose, ni ukuvuga ukubaho neza, umutekano, ibifungurwa, amazi meza, kwisanzura mu kibano n'ubutunzi. Ariko bashimikiye kw'ibura ry'amazi meza rimaze ukwezi kurenga. Abari muri iyo myerekano baririmba bati nibadusubiza mu gihugu cacu nimba batagishobora kudufasha. HCR ngisa niyahumurije yemera ko ibisabo vyabo bizotora umuti umwanya n'umwanya. Umukuru w'ishiramwe igita ku mpunzi HCR yasiguye ko ubukene bw'amazi buriko butumwa no gusanura imiringoti ishikana amazi muri iyo kambi, amenyesha ko ibikorwa bisa n'ivyarangiye. Nubwo ibintu vyasubiye mu buryo, impunzi zirafise ubwoba ko bitazoguma bigenda neza ku nyungu zabo. Uti twaramenyereye basubiza hasi ishavu ryacu mu kutwemerera ivyo batari bushitse, niko bavuga mu bwongoshwe, bakongera ko ibikorwa nk'ivyo bishobora gusubira gukorwa kandi. Ikambi ya Kakuma rero ikaba irimwo impunzi zirenga 200,000 harimwo abarundi barenga 25,000. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV rero Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.